uhoraho abane namwe, umugisha, abane namwe. akaryoshe ntigahora mwitaba. Twabanye ibihe byiza kuva ku munsi wa kane. Ndabashimira rwose. Yesu abahezagire. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Kuko tukuri impemu yanjye yari iguwe neza hano kandi mu buryo bw'umubiri nari nguwe neza. Imana rero ihezagire ishengero rya hano mu Gikungu. Nagomba turirimbe ka karirimbo tumaze imisi ko turaririmba. Mbega birabagwa neza kuririmba? Sinabona ko mwiyongere mwabaye benshi ngira ngo ijwi rirashishikara kuba rinini cyane rwose. Ego tugiye kuririmba rero, kandi iyo ndirimbo turirimba ni nayo majambo twahawe tumaze imisi ko turavugana tugiye gusozererako. Tunezerwe kuko umwanya wacu Yesu ahageze ibintu bigenda neza. Ndakwifurije nawe waje kuri uno munsi ngo uno munsi umunsi w'igitangaza cyawe. Haleluya. Aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza. Kuko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza. Aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza. Kuko Yesu abisanze oya siko abisiga. Aho Yesu ageze ibintu bigenda neza. Iyo piyano yawe ntabwo biseye kandi burya muhemuye ntakunda abantu baririmba nabi. Impa neza wanditse ibintu biterwa umukure. Umuntu wese aririmbe n'inkomezi. Aho Yesu ageze ibintu bihinduka. Aho Yesu
icubahiro. Yesu Kristo rero akwiye kwamamara mu ngeso zacu, mu mibereho yacu, mu babanyi bacu. Haleluya! Autugwe yamamare. Turabonye rero yuko ahageze ahindura ibintu. Turabonye igihe yagera Yeriko asanga impumyi yari yicaye ikirasengereza, iratakamba iravuga ati, mwana wa Dawidi girira imbabazi. Haleluya! Abantu barayisibirana. Mu byo twabonye muri ino ndwi twarabonye yuko atakintu na kimwe gikwiye kugutangira, nta kintu na kimwe gikwiye kuguca imbuto. Semera, gira Yesu ikibazo cyawe. Ashikiye Yeriko ariko arahaca, hari umuntu yitwa Zakayo. Yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Agerageza kuraba Yesu ngo amenye uwo ari we, bimwangira kubwo ishengero kuko yari mugufi. Arirukanga aje imbere, yurira igiti citwa umusukomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza, aramubarira ati, Zakayo, ururuka n'ingoga kuko uwo munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati, ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati, raba mwami, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhaboro, kandi umuntu wese nakunze ndabimurihe kane. Yesu aramuvuga ko ati, uwo munsi agakiza gashize muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanye no kurondera no gukiza icari carazimiye. Yesu nahabwa icubahiro. Naho twumvise ngo yariko aragendagenda aha kandi Yeriko yakoreye ibitangaza bidasanzwe. Noneho kandi aha Yeriko hariho umuntu w'umutoza kori, kandi atari umutoza kori asanzwe mukuru. Nimba ari abantu bangwa, abantu bakorera mu isoko barabizi, nta muntu akundwa na gatoyi ari umutoza kori. Hari igihe aza atumbereye na bya bitasi byiwe agatumbera aho uri, nawe ngo kwitwa uyu rero usanga yangwa, ariko kandi abantu bapfa kumwangira ubusa. Erega bariko arakora igikorwa yatumwe, kandi mubimenye atamakori abayeho, erega leta niyubaha. Erega amakori atabayeho imiti ntiyogurwa, amakori atabayeho amabarabara ntiyokorwa. Urabyumva? Ubuzima mbese bwose bugize igihugu, amadepartima atandukanye agize ubuzima bw'igihugu areshejweho n'amakori. Kandi rero na Yesu ubwiwe twarabiguraye tugitangura mu gikorane, Yesu nawe ubwiwe yaratanze ikori. Mbega gutanga ikori biremewe? Sabwe? Nawe burya muratanga ikori ko muciye mugabanya amajwi none. Kazi kanyu umunsi babajishe nimuze muvuge ngo mutwaro buri magerageza. Nta magerageza barimo ngaho, uzobara ubwaba. Tanga ikori. Imana idufashe cyane. Uyu mugabo rero Zakayo, usome mu mateka yiwe mu bitabo bisobanura Bibiliya, yari umugabo yakora ikibi. Narigeze kubona abatoza kori y'ibitasi mu isoko kera, ubu ndiye mu isoko ndashaka kumara n'umwaka wose ntabonye mu isoko, kuko kenshi nazo ndakuronderayo ibindi agishinga n'ubutumwa bwiza. Ariko kera naragenda mu isoko banyumye abavyeyi, hari igihe wasanga umutoza kori akaze, ariko umuntu akamukomera amashyi atareka sindadandaza, aho ugiye sindi ko ndakina nawe, agaca afata akayobora ibintu biri mu kibanza agaca bitwara. Zakayo rero nawe nyene yari mu bantu bameze gutyo,
yari umuntu yatoteza abantu, yasahuye abantu. N'uno munsi mu masengero yacu turabisa abantu b'ibisuma, abantu bibye abantu, bagurana umuntu amahera ntibamusubize. Abandi nabo hari n'igihe biba abantu bakoresheje uburyo bw'impembe, bakabagira Imana yababariye. Yemwe muri iyi minsi ya nyuma ibyo tutarabona tuzokibona, tuzocererwa no kuraba. Umuntu bikanga ko akora, bikanga ko arima, bikanga ko akingero, akamba agendagenda mu nzu z'abantu abashyira ubuhanuzi butari. Ariko kandi kizomukwereka uwo muntu ntaza azanye n'ubuhanuzi gusa, inyuma y'ubuhanuzi arakenera n'ikindi kintu gusa. Umuhanuzi mwiza ntasenga. Murabazi umuhanuzi mwiza ntasenga, nawe bitike ntashobora kuyigusaba. Ndabona uri mu mara yavuye Tanzania azanye ubuhanuzi. Hari umuntu w'Imana, uwo muntu yari yarataye urutonde, yuzuye akagaye, yari yarubatse inzu nziza kuri ako karere. Hanyuma rero iyo nzu abantu baza kumuraba, yamanza kubabaza, udodeye ku irembo kuri porutaye yakubaza wowe urinde. Yumvise umuntu ahoba, vuga ikibazo cyawe kiri inyuma, ugomba iki? Atwega naringeneye kubabona tuvuga oya kugira hirya inyuma ya porutaye. Wakagenda atavuze. Ubundi akaza yumvise agendeka, bakungurura mugabo akamubwira ngo avugire ngaho ku mbuga. Urabona nk'umuntu w'umugabo ucurondera umuntu, hanyuma uvugire ngaho nyene ugahagarara ku mbuga. Akagaye kagasanze. Uwo abonye bigendeka bukebuke akamuzana muri baruza. Uwo yubaha rero w'umunyamafaranga cyangwa umutunzi karuhariwe agaca kwinjiza muri salo ye, kandi ari umukozi w'Imana. Abantu baratundura kubera iyo yifato y'uwo mukozi w'Imana. Hari mu gihe rero amagume yaragiye kuza y'icenda na gatatu, haza umuntu avuye Tanzania, uwo mugore araza kandi azarabanirikiza, abaza aho hantu, abaza uwo muntu uko yari umuntu mumenyekana. Hanyuma rero aje, murabona umuntu yagenze urugendo rurerure yuzuye inkungugu. Hari Tanzania murabona hariho n'ivu ritukura kujya kwa mu Kirimiro. Aza rero nyene yahindanye, araza kandi Imana iramushoboza, arinjira. Yinjiye rero wa muntu ngwaze araza ati umuntu yinjije umuntu asa gutya ngaha ninde? Wa muntu nawe aramubwira ati akamuramutsa mu Giswahili, shikamo baba, nakamubwira ko bagura n'ibiki. Hanyuma rero wa muntu yanzika kuvuga mu Kirundi kandi atakizi, ari Tanzania. Aramubwira ingene Imana yamutumye, ko uwo muntu ari umuntu w'amanyama kandi ari umukozi w'Imana, asuzugura abantu. Ati bamiriza, iyi nzu yaguteye amanyama ntawe rizosigara rigeretse ku bindi. Avuga ati muvuze gute? Abwira abantu ati mumufate mumubohe. Abantu baregeza ngo bagiye kumufata, bari barafashe umuntu ariko mwemere numva gusimbira ko yahagaze gutya, abarabuza gutya, bakanga kwikubita hasi. Ega bari n'amatemo, uretse ko gufata umuntu w'Imana ngo urimo amatemo bikubita hasi. Wa mugabo abona nta no kwiyumvira ati biriko birakoreka nini. Ataba muri gushonje n'akugaburira ugende cyangwa muri impuzu wambaye amanota ya niko wambara, arambwira ngo mimi hata chakula chako sitakula, hata nauli sitapokea. Mungu aliyenileta atanirejesha tena nyumbani. Haleluya. Lakini yote niliyotamka hapa nikituma na Mungu. Ati iti Imana yantumye nabivuze kandi bizokuba. Ndakwezi kwaheze ubwiko bwaciye ruteye muri ako karere nta nzu n'imwe yasabuwe. Wa mugabo ariruka arahunga, ahungira ku rusengero, yanzu barayibomora, barakuraka amabati
isigaye fondasiyo isigaye n'amatafari barayatwara. Ndakugire umuhanuzi ni mutema gushika umugore avuye gusoroma ibijumbu akaza n'igitebo nimba yabuze ibijumbu byamaye bikeyi ati kana ya mabuye yigenza ngaha none iganza nkangaye kayatwara imuhira agaca afata isuka akayiganza ari ku gitebo akayatwara. Ayamunaniye hari kumanga agaca atembagarira hariya hahantu aratinda aracika ikibazo. Utinya Imana idutabara. Icyo Imana yavuze ni ngombwa iragishitsa. Haleluya. Kubera ko ubu bwa Zakayo yari yaragunze abantu n'abantu benshi b'ishengero baragunga abandi, abantu bariba, abandi nabo barasambana bakegeranya ibintu. Nagufitiye ingaruka kuri uyu kino gitondo. Yesu yakuntumye ko yarakubaye ryajoro, yarakubaye cya gitondo, yarakubaye n'ubundabunda uza gusanga urugo rwa mugenzi wawe. Yesu aragukeneye kuri uno munsi. Amen. 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 Haleluya. None rero uyu Zakayo yumva yuko Yesu ariko ararengana nawe ari umunyabyaha ariko ari umunyacyubahiro. Yarumvise ngo kugira ngo duhagarare neza Yesu ashoboye guhindura ibintu mu bugingo bwacu turasabwa guca bugufi. Haleluya. Umuntu yibagire icyubahiro ciwe ariko ace bugufi imbere ya Kristo. Imana ishimwe cyane. Uyu Zakayo ntiyaraba icyubahiro ciwe yambise. Umutoza kori mukuru mbega utwomugeranya na komiseri wa Obere. Siko none umuntu yarazi yatinda akamenyekana bakanamuvuga yuko yari umutoza kori mukuru. Haleluya. Uyu rero yegeranya n'umukomiseri wa Obere kuri uno munsi. Uwo nama yarahembwe ngira ngo nta n'uyazi n'igiti. Yesu adufashe. Mugabo naho byari uko yari umunyacubahiro w'umunyabyaha. Nawe ufise icubahiro, nawe uri umutunzi, nawe warize amashuri menshi, mugabo uri umunyabyaha urifashe rukomeye. Wewe nacumazi ariko uno munsi uraza kugira agaciro niba yemera ko Yesu agera mu bugingo bwawe. Hari abantu benshi Yesu ataragera mu bugingo bwawe, akiri mu mihana, akiri mu micungararo. Urazi igituma ukinyoterera ubusambanyi nuko Yesu ataragera mu bugingo bwawe. Urazi igituma ucira ibintu by'abandi Yesu aragera mu bugingo bwawe ngo ahagere ahindura ibintu. Haleluya. Ndakwifurije gushitsa Yesu mu mutima wawe wahindura ibintu. Sema amen. 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 Zakayo agira ikigo. Nawe uno munsi ugira kigo. Haleluya. Ugira kigo kugira ngo Yesu agere mu bugingo bwawe. Ugira kigo. Iyumvire umukuru agaza amakori mu gihugu cyose yuriye ku giti. Mbega rero murahugira abantu abakristo ari ibintu umuntu abigezemo, hari ibintu bimwe atabacengera kubera statut social bongo kwe. None urabona ko uyu mushinga ntangira ngo arareka imbere yacu. None ko uyu wahekeye ikigori n'ibarabara cyatoje kikunda. None ko ubujebe dipasiteri bayo mpagaze ngaha musanga ndiko ndaguja ikigori ngaha mw'ibarabara cyane naguze guruwi umuwi ndiko ndawutora ndawuriraga mw'ibarabara burya mubyoba buraneza. Oya ahantu mpagaze sinemere ibyo bintu kabisa. Bongo kwe abantu bari kahambuka bari umutaximero y'ibikigori nakora. Hari umuntu mwabonye mukondana uzi ubona ari kanyonga ikiga yiwe n'akagori kumugoroba avuze agakenge ikigori karabuca.
ibyo ni ibintu bisanzwe muri sitati yiwe, nta ngorane, ntacyo n'umukiri bigutera. N'uwo kuri tere akorera kw'ibarabara niko busabwe. Urabyumva rero? Ariko Lazaro rero umukuru atoza amakori mu gihugu cyose. Muri igiti hejuru. Yewe hari undi yatsinze ngo ndamubona ariko aracyuye. Kandi bari abagabo buriya gihugu cyabo bambara amakanzu. Tubona umuntu yambaye ikanzu ariko arurira ku giti. Mana yo mw'ijuru, wo kwibwira ko ari impamvu cyane marikete. Arurira igiti, ariragira icyubahiro bise, nawe kugira ngo utaba, kugira ngo Yesu agere iwawe. Haleluya! Ukwiye kubanza kwibagira inzuri zose kugira ngo uce bugufi muvuge muti amen. Rero araduga ageze hejuru Zakayo ataha ibintu byose bakaca muri inzira, mvuma ndamuraba ndi hejuru. Ariko barabandi basigiye ngo Zakayo ubwo bugufi bwiwe ngo bugerana n'ibyago bituma umuntu adashobora kubona Yesu. Reka data n'ukuri, n'ukuri yari mugufi, kandi ubugufi si icyaha. Ubugufi si icyaha. Yewe ubugufi ni icyaha. Ubundi yavuze ngo ubugufi ni indwara. Ubugufi ni indwara. Reka data hajyagiye bikenerwa ko umuntu aba mugufi. Wowe kweli ego bundi nabizi muhira ndowe udukoko hagira abantu reka mwagiye kureba ko inkoko zatara amagi bati ntitwarose umwanya wo kubiraba. Ndagenda nyihambira icyo gituru ndabona ko hariyo amagi inkoko zatara hiyumvira ingene ninjira. Ariko rero n'ubu twaje ngo papa wewe ntiwoshobora kwinjira n'ubwo bunini bwawe, tuwise tukwereke. Haleluya! Tugaca tugura akajyana tugaca twinjira mu cyaro tuganoba yambaye. None iyaba ndaririye kujya kuri tutazi ngo ndubu nari kurya none uwo munsi nishimiye uburebure, ahubwo uburebure bwawe uzomurya none, iyo nzobe yawe uzoyirya. Haleluya! Igifisi kimaze no kuba Imana. Sema amen. Kandi n'inzobe ikenerwa, bakuzi ko ari ikenerwa. Hari inzobe ikenerwa. Twebwe bakoze ahantu bariko baragira recrutement, bagakoresha ikibazo, abantu bose bakora ibibazo bakanganya amanota, bakagira interview bose bakayitora, bagashobora kuraba bafite turana ahantu muri service birakenewe umuntu yakira abantu. Kuriya muntu rero nawe yabitoye arirabura gushyiraho umuntu w'inzobe. Ubwendutse twiteguye iminasiyo ubwira ngo ugaca bukura ubwendutse. Ariko abirabura kandi n'umushaka ibyo ni ibintu bito. Hari ahandi nawe nabonye umuntu yirabura nawe yemerewe neza uw'inzobe yatashe. N'umuhungu yari afise amahera atunze waba aba diaspora nabo bafise amafaranga menshi. Yaba niyo bamwise bashobora kuguruka bagaca bahinda ntayo madara. Hanyuma rero yari afise inzobe. Burya abahungu b'inzobe bakunda abagore b'ibirabura. Ntabyo warizi? Ntabyo warizi? Yewe garewe urabaza neza inazokubarira. Haleluya! Ndetse n'umuvukanyi twarabaye twarakuranye nicyo gituma ubona kuba namucokoza. Harya umukobwa w'inzobe ntagomba umugabo w'ikiyobe, pana agomba uwirabura. None umva uwirabura ataje yamutahira, ab'inzobe batonze. Haleluya! Narimbonye umengo murasinzira ngo mukenge gatoya. Nguyu rero wa munyacyubahiro arurutse ku cyubahiro ciwe yuriye igiti. Amen. Yesu bahageze ngomana kugira ngo iki
kibazo dufise Yesu arakizi naho tuba tutarakivuga. Amen. Kandi aratubona aho turi. Sema amina. Abantu twishije bazisi ko nabona mu muryango w'Urwanda tuna madami basenye igihe kirekire ibintu byaturuhije tugaye dusanga biriko birikora. Yesu ageze ahantu birikora kabisa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abantu barahangayika ayo basenze bakarambirwa basanga abantu basaba bahetse Imana reka guhera Imana reka gukora ibyago na kare nararorera Imana ndabura. Zakayo azabona Yesu aragiye bukebuke arayisagaho munsi y'icyo giti arangamiza. Ntabwo yari yamuhaye amakuru ariko n'Imana ibona byose. Amen. Ibona cya kibazo cyawe, ibona za ngorane zawe, ibona za ntege zawe, uno munsi aragomba kugukiza. Amen. Zakayo ururuka uno munsi wiye kurangwa. Ega mwumvise ngo byarabanezereje. Iyi ni ingorane ikomeye kandi ntibifate minene. Abantu benshi muri kino gihe bariko barabuza abandi gushika mu bwami bw'ijuru. Abantu benshi muri kino gihe babaye amabariyeri yo kuzibira abandi ntibabone ubwiza bw'Imana. Baca barababara babonye Yesu atumbereye mu nzu kwa Zakayo bavuga uyu mugabo w'umusuma, uyu muntu w'umugizi wa nabi. Yesu yovuga gutaka umugororotsi kandi yinjiye mu nzu y'umunyakibi. Ngomba ndakubaza Yesu iyo ataza n'imbabazi ubu ukumeze sabe ana abantu Yesu yarabiye bageze kure yavuze sabe bana herera ko yabiye bageze kure. Yesu abaheza nyine cyane mushingi ntahe yuko Yesu yabaramiye amugeze kure. Imana ishimwe cyane. Barahana amakuru ati byogenda gute ko yitwa umugororotsi hanyuma akaja mu nzu y'umuntu nkuriya. Mugabo mubanda kubwire Yesu amazongera mu nzu kwa Zakayo amaze kuzimanirwa aho hantu. Lazaro biramwangira muri we. Zakayo biramwangira muri we. Ko Yesu ahageze ibintu birahinduka. Igitumu ciyumya nuko Yesu taramubwa mu bugingo bwa Yosika Yosebya n'ibyo bintu byose byamuhanze byija wakoze imyaka myinshi uno munsi wo bwatura kandi ugataha unezerewe. Sema amen. Kubabwire nta kintu kibishe muri sosiyete kwangwa n'abantu. Ari urwango ruragatsindwa. Simbona abantu bakunda ibintu by'urwango. Hari urwango ni rubi. Uzabimenya utewe n'ikibazo cyangwa ugize urubanza abantu bagashobora kugira icyarimwe baje kugushigikira. Niho uburenzi bwabo niye urwango ruragatsindwa. Uyu reza kandi yagize ikibazo nawe umuntu w'umwubaha ariko uba ko yari kivume mu bantu we ibyaha yagiye akora. Uwo munsi Yesu ahageze wari umunsi wiwe kubohoka, wari umunsi wo kubona ibyiza. Ndakwifurije umunsi wo kubohoka. Ndakwifurije umunsi wo kubona ibyiza. Haleluya. Musabira hajya mugabo Mwami Yesu jewe mama titunga byanjye uko ringana fata umugabane ndawuhereza boro umugabo w'abantu maze imisi basenga. Erega igisha ikibazo cyawe ntuza kuzoyirongera, ntukibazo ingene uzotabarwa. Imana nawe igisha inama ariko isaha yayigeze irakora nti vuga amen. Amen. Abantu benshi aho bakengereye niho habukira. Rero numvise abantu barwanije kiriya gikorane no mu nteguro yacu narimo ku bantu 5 bagitegura narimo. Komisiyo yagitegura abantu 5 narimo muri iyo komisiyo kandi arumwanditsi.
hanyuma rero abantu tukumva yuko hirya no hino batanga ubuhanuzi, abandi bakavuga ibintu barakivuga nabi. Ariko rero nabwira abantu turi kumwe ni ugiye ikintu kirwanisha niyo kigira umugisha. Mbega abantu bageze ariko mwabonye umugisha wari uhari. Haleluya. Bangahe baba barishije muri tekorari trawe ngaha mugikumugano muhishwe bake koro abana bose yishu ibibazo byabo abari bagwaye bari bose yumva kiramuto trawe abo si bakimana baheza ni ntabwo banabagereje nanjye narishuye muri kiya gikorane narakigiriwe mu mugisha udasanzwe. Amen. Nagira gutya nkabona umuntu twaherukana ati mbega pasiteri wabwiye he nereka rero ndi ngaha nyene monone uwo kwifanta woyinywa bosanye igikoyi arayimutisha gabona bagisakoshi agaharura bikanga kwa heza wakangubita ibihumbi 100 una kangubita ibihumbi 100 undi mudakubikira amayinite muri telefoni ibihumbi 50 arabona amayinite y'ibihumbi 50 ukoresha yaka y'ibihumbi 50 wowe ukura y'ibihumbi 5 cyangwa 3 yamwe kuraza abadamu nibo bambere ku gucuca amayinite agura y'ijana cyangwa amayinite ya 50. Haleluya. Igitangazo ndabona umuntu arantelefone avuye mu Rwanda tega naraje none wose akusanga ngaha hino hafi yahoze empera hino hose hatagenda buke agasaniza mu modoka yiwe iri bien climatisé kandi nari ndisivyuya aramanza arakubura kaciga nini wabizi. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Unabonye wao nduko na heza hivi. Bachiye bijibwa leo nibigumye. Ndabatera swali no. Bana Yesu nabo yimubunyohe kwa. Nenda nyoye kubirizi. Murebe kidogo. Urumva ofisi fungo kuvuko no mi telefoni. Bongo pe. Brava sana. Kuri ari bari no sakanga ihari. Narashisimuhira bi sheri. Akira iki umanzi ngene kukinisha. Sema amen. Ndamwici. Amerika ni abantu bambezagi. Ariya abantu bahereza ibintu mugora tambiye n'bakongo. Wowe ari umuntu ngabyamye n'ipantaro ayinsiga kayisi. Agira hana kirera yitana. Mana yo mwinjuru Imana gutabara kuri uno munsi. Aho imurazagiye bana n'ipantaro niwe cyo kuri portima. Kugira ngo we nta baba nifungo riri mu ngodo hari. Ubyihana no munsi. Atara arangere katirero nakuza n'ikirato cyiza. Amen. Amen. Ndachapa. Nadunda Yesu. Amina. Nege yaba muri yo bamana bashimira hose. Reka tuada. Ndoga kuni munsi. Akabura uruhare mu ndoga ruka. Haleluya. Zakayati. Je umugabane wose. Ngabo muri tugana na buhereze abo. Haleluya. Reka Yesu iyaje n'abanyari babarokaye. Yesu nashi. Bagize ikorane ahandi hantu nakorera abundi mudamu arafatwa mu mutima yarabuze impuzu zizimvye yagiye arambara rimwe agacabika areba ntibagima ku munsi w'urubanza rumwe agashobesha impuzu asubira kuyambara kandi aragenda arabika biruzura turi muri ico gikorane c'amasengesho y'ukwezi kose aracanirwa
noza n'impuzu zawe abantu ngaho bozemera. Ni wewe gusa zizane kuri urasambisha byinshi, wewe zizane gusa, hanyuma ibindi Imana iri buvyimenyere yabikora. Aragenda amakamwaruntu mbere babitaho, hari ibintu babarira ibibise n'ibitire turabyitaho ibishakati yewe rero byisenge ko byisenge runina rero arapanga imyambaro myiza izimvye niyabaririje. Imana yari yumvise harimo abapfakazi bigisha abana bari bamaze n'isantura umutwaro pasiteri babigeze mu gitondo cya kare hagera imbere y'abana agahuza ukano kantabukiye ati nege ubundi nariko natera ikorasi numvira inyuma ikintu gitandukanye kumbe kari agatenge nasize hejuru gatabutse babise amagorwa yewe barandirira ndavuga nti Yesu antabara abantu mbega nobafasha iki niyumviriye n'icyo nokora kumbe yishyura ikiraza aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Haleluya. Ndamusengera ndasenga ndongera ndasenga kuko Imana yarishyuye nawe. Amen. Abantu bakuririye mukabona icyo ubaha ntabwo kugira ndahamagara mwarimu responsable turakorana, mwarimu we uraza abantu ba hano mfasha turabe duhere kuri abigisha b'abana bamerewe nabi b'abapfakazi, umfashe twembantaniye abantu bagowe, abantu b'abakene bakeneye agahuzu. Uye rero aramfasha arabatondeka ku mugoroba amasengesho tuyagabanya gato ko bari baca bataha hasigara bake turahamagara abantu batonda ngaho twari twaguze natwe utundi tuntu tuyegeje kirazira gukora ibintu ku mugaragaro abantu bari abansi b'imitiritsi mwadutse muri birakari. Hanyuma rero umwe turavye umwigisha w'abana niyo twarimo cyangwa zibiri tumuhe zine. Haleluya. tukavugira hanyuma rero uyu muntu aravuga ati birashoboka ko ashobora kuba ari mu bantu bato ku buryo baturonka amafaranga ari kuzishyira kuri ndri murahazi nihehe kuri hanyuma murazi ibintu kuri ndri apana y'ibiti wacu byataye umurongo atarazana n'amafaranga atuwe muzobona bikenewe ko akenewe gushyira kuri ndri muzoca gushyira hehe urakoze. Yewe abo bapfakazi bararira imbere yanjye n'umunezero nanjye ndakorora amosozi mani turi kumwe nawe nararira ariko avyifatamo. Iryo joro ryatubereye ijoro ryiza. Reka rero rindire ku bahungu bahatse umuteye korasi aho Yesu ageze ndakubwire mu kibazo cyawe kiriko kiratora inyishu. Ingorane no gutemeye kuri umunyabyaha sakandi jewe ndazi ko ndi umunyabyaha mwumvira umugabane wa Buhoro. Hanyuma abantu bose nanyoneje, abantu bose nasahuye, ndemera kubariha ibihekano kangahe. Hari ijambo rikomeye Yesu yaje araregeraniza n'abantu. Amen. 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 Uhoraho akuregeraniza. Ijambo rigiye guhereza ko riri kandi nawe ndarikwifurije